TV nkuko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Nkaba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwicano gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Reka nizere ko ugiye kubana nanje mu kiganiro kugeza kirangiye, ndazi neza ko kizogufasha. Uno munsi rero tukaba tugiye kurabira hamwe ivyumviro kwiyumvira imbere yuko ufata ingingo yo gutandukana n'umukunzi wawe. Aha ndavuga ku bahungu ndetse no ku bakobwa. Icyambere mukwiye gukora, banza mwicara ahantu mwiyumvire neza ku ngingo mugiye gufata yo gutandukana. Subiza ubwenge inyuma, wibuke igihe mwahura uburyo wamwiyumvamwo, uburyo wumva yuko ugiye kumukorera buri kimwe hamwe yokwemera ko mukundana. Icya kabiri, ibuka neza ubwiza wari wamubonye ko mbere, kuko naho bwagiye uretse ko buri ko buzimanganishwa n'uburyo mubanyemwo nabi. Hindura ikirere murimwo, mwiga ukuntu mwohindura ko mufatana, ndakwizeza neza ko bizomera neza. Icya gatatu, ukwiye kwibuka ibintu wagiye uramukorera nk'amagifti wamuhaye n'ibindi byinshi wamukoreye. Icya kane, nibuke ko yari yaguhisemwo mu bandi benshi ariko yemera kuguhitamwo uri umwe kugira uzomuberaho abandi batamubereye, gutyo bigutere guhindura uburyo uri kuramwitwara ko umuha urukundo akwiriye. Icya gatanu, niwibuke inshuro mwatemberanye mufatanye ibiganza, mwereka isi yose uburyo urukundo rwanyu ari urwa mbere, wibuke uburyo inshuti zawe canke iziwe zababwira ko muberanye, uce wicara ahantu wiyumvira uburyo bizoba bisuzuguritse mu maso y'abantu bari bazi ko mukundana, bamenye ko mwananiwe kubandanya inshingano mwihaye. Icya nyuma, niwibuke neza ibyago mwacanyemwo ndetse byari bikomeye ariko mwatsinze, gutyo biguhe gutahura ko urukundo ruca mu bihe bibi maze murengera ivyo bihe bibi murimwo, gutyo mukomeze gukundana. Ico nohereza ko niwicara ahantu ukiyumvira byose ukabona si uwo kubabarirwa, ni ukuri uzomwihoze kuko ibyago bizoba vyarengeye ibihe vyiza mwacanyemwo. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana, mwari kumwe na Dave uwikunze. Reka nizere ko kino kiganiro cagushimishije, niwibuke gufyonda harya handitse s'abone kugira uzokomeze kubona ibiganiro nk'ibi, kandi wibuke kugikwiragiza mu bagenzi bawe kugira nabo kibafashe. Murakoze cyane, mugire ibihe vyiza.